Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye muri uyu mugoroba turi kuwa kabiri kw'ingeregezo rya 12 Munyonyo 2024. Aho muri hose turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru aza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye harimo umutekano, ubutungane, politike n'agateka kazina muntu. Ntuze gucigwa. Reka imbere yuko tubageza ko ingingo nkuru tuza kwibandako tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu Burundi yaba mu ntara hamwe no mu bisagara. Mwese turabahaye ikaze abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, namwe turabaramukije kuko turazi ko mutwumviriza. Hari n'abandi benshi bari ku mugabane wa Afrika mu bice vyose, mu buseruko, mu bumanuko, mu burengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure nka Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Turabahaye ikaze rero muri aya makuru agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere turaza kugaruka ku itoroka rya Colonel Desire Uwamahoro. Kuri uyu munsi hiriwe hariko haravugwa iyo nkuru ya Colonel Desire Uwamahoro yavuzwe mu rubanza rumwe na General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Colonel Desire Uwamahoro rero akaba afungiye mu ibohero rikuru rya Ngozi. Hari amakuru ariko aratugerako kandi ariko anazunguruka n'irya nino avuga ko yoba yari aherutse gutoroka ariko ateshwa mu mugambi wiwe. Gusa rero uko vyagenze muraza kubikurikira muri aya makuru. Desire Uwamahoro ubwiwe niwe yatangaje ko yaragiye gutoreka kandi ico gihe yari yaborewe mu kuvuga ko yimeneye ibanga. Polisi rero baca barabitanga kuba batwara. Turaza rero kubibagezaho vyose uko vyabaye. Mihandi makuru rero harabana n'igisata c'ubutungane. Ku munsi w'ejo niho twabagejeje ko inkuru y'impinduka zabaye aho Emmanuel Gateretse atakirongoye sentare ntahinyuzwa y'u Burundi akaba yarasubiriwe n'umunywanyi wa CNDD-FDD Gamaliel Nkurunziza. Hari inkuru ndende kandi igaruka no ku matoza Pacifique Nazwe ubwiwe yoba yarakoze kuri aba bagabo babiri, umwe yavuye mu mabanga yarajejwe undi akamusubirira. Turaza rero kurabira hamwe ico twokwitega kuri Gamaliel Nkurunziza ndetse n'uwariwe. Byose ni muri aya makuru. Nayo mu ntara ya Karusi abakoze rusansuma y'abazitaba amatora ubu rero bariko bararira kandi bavuga ko babangamiwe no gutegekwa guterera CNDD-FDD ibihumbi 10 vy'amarundi ku muntu umwe. No kuvuga rero muri abo bose bakoze rusansuma y'abazitabira amatora. Byose kuri izo nkuru uko ari zitatu mu kanya gatoyi no ku buryo burambuye. Raba hasi y'iyi video urabe hampande y'ijambo Hejuru TV hari akajambo kanditseho sabone niba ukoresha YouTube y'igifaransa, niba ukoresha y'icongereza handitse subscribe. Ufyonda ko kugira ngo ujuronka ibiganiro n'amakuru turi mu ba mbere. Kindi kandi ufyonde ku gakwengeri kugira ngo ujobona notification y'amakuru yose tubagezaho. Itoroka rya Colonel Desire Uwamahoro ryoba ryarapfuye. Yaheruka rero guteshwa umugambi wo gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi aho afungiwe. Colonel Desire Uwamahoro muramuzi cane mu rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni, nawe rero akaba yarahawe igihano muri urwo rubanza. Niyo nkuru rero iriko ivugwa cane mu ibohero rikuru rya Ngozi aho ukwezi guheze Colonel Desire Uwamahoro yoba yari yiteguye gutoroka bica biramupfana. Uwo mugambi rero yoba yari yawuteguranye n'abandi banyororo babiri baremwo uwundi mwicanyi azwi cane afungiwe Ngozi ni Musafiri. Niyo nkuru yahoze atwara imbondakure aho muri iyo ntara ya Ngozi. Amasoko yacu yemeza ko Desire Uwamahoro yoba yari imeneye ibanga aborewe. Abapolisi rero baca barabitanga kuba batwara. Yindi ngorane Desire Uwamahoro rero asanzwe afise nuko acunzwe rwose n'abanyororo yakoreye amabi bakaba batamuraba neza. Imigambi afise canke agakosa akoze kose birara bishitse ku bategetsi bo hejuru harimwo n'abari mwibohero, uretse ko n'abari mwibohero nabo batanga raporo mu ba politicien bari hejuru. Umugambi wo gutoroka Desire Uwamahoro yari afise umaze gupfa. Amasoko yacu yemeza ko Desire Uwamahoro yaciye yigira nk'umusazi. Abantu rero bakaba barayobewe ivyo yararimwo. Burya rero ngikibi umuntu akora aracimbura ku mbuga nyinshi niho hari
abantu benshi bakunze kwandika ko ubuzima ari ishuri rikomeye rya kaminuza ryigisha ridakoresheje ibitabo n'ikaramu. Colonel Desire Uwamahoro abohewe mu ibohero rikuru rya Ngozi akaba yaragira icaha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Muri iryo bohero rya Ngozi rero Uwamahoro akaba yarasanze indiri zabo yahohoteye abagiriza ko bagwanya ubutegetsi. Desire Uwamahoro rero akaba yarafashwe mu myiyamamazo ya 2020, isanamu yiwe rero ikaba yarazungurutse irya nino. Nk'umupolisi rero atagira ikimugera ntiyatinye no kwambara umwambaro w'igipolisi akarenza ko umwambaro w'umugambwe CNDD-FDD kandi kizira kuba mu mugambwe uri umupolisi. Ivyo rero nivyo biriko biravugwa ku itoroka rya Colonel Desire Uwamahoro ryoba ryarapfuvye ndetse akaba yarateshejwe uwo mugambi. Tugaruke rero kuri ya nkuru irabana n'ubutungane. Habaye impinduka zikomeye muri sentare Ntahinyuzwa. Manuel Gateretse rero ava mu mabanga yo kuyirongora, ahubwo Kamariyeri Nkurunziza nawe afata amabanga yo kuyirongora. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa rero niwe mucamanza kurira abandi bose mu gihugu, niwe citegerezo c'ubutungane bw'igihugu, fatanije n'abacamanza bakorana. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa atanga umurongo abacamanza bose bisunga mu guca imanza. Urwego arongoye rero nirwo buhungiro bwa nyuma kubumva ko barenganijwe n'ayandi masentare yose yo mu gihugu. Ebo bavuze ko ubutungane mu gihugu bugwaye haba harimwo uruhara rukomeye rw'abatwara sentare Ntahinyuzwa. Ubundi rero yari abashinga ntahe barakosora vyinshi bagatanga n'akarorero keza, abandi bacamanza bose bakaba baheza bakakisunga. Amateka y'Uburundi rero harabaye intwari zike zabaye muri ico kibanza kuva haje intwari ya CNDD-FDD, ibintu vyarunyutse. Sentare Ntahinyuzwa rero ikaba yaragizwe ikigwanisho c'ubutegetsi mu njyane za politike, maze baniryo bahabwa ikibanza ca mbere mu butungane. Manuel Gateretse rero akaba arangije ikiringo ciwe mu kurongora iyo sentare, n'akarorero katabesha ka baniryo. Ubwo Kamariyeri Nkurunziza yiwe agiye kumusubirira we hari ico abarundi bomwitegako, turabigarukako. Manuel Gateretse ni umwe mu bacamanza bazibukwa nk'abishe ubutungane mu Burundi nk'uko Pacifique Nahazwa bishikiriza. Manuel Gateretse rero akaba yagenwe kurongora sentare Ntahinyuzwa muri Gitugutu 2019. Ikiringo ciwe kikaba carabayemwo imanza za politike zikomeye cane, n'urubanza rw'abagirizwa ko bashatse gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015. Hari urubanza rw'abagirizwa ko bishe Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Hari urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Imanza nyinshi za politike zungururijwe muri iyo sentare, zimwe ziradendezwa izindi zishimangira akarenganyo kemejwe n'amasentare y'umunsi. Manuel Gateretse rero akaba hagiye adaciye urubanza rw'umugambwe CNL rurongowe na Honorable Agathon Rwasa uriko uraburabuzwa bidasanzwe mu ntumbero yo kubuza kwitaba amatora yo mu mwaka uza 2025. Dufate nk'akarorero rero ku rubanza RPS ijana rwarekeye abantu 32 bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza muri 2015. Abo 32 bose rero bakaba barahunze Burundi. Ku itariki ya 28 ukwezi kwa 4 2020, Manuel Gateretse yaruguruye urwo rubanza, ariko n'umwe abakurikiranwa yitavye atanu baserukira ahari. Umunsi nyene urwo rubanza yaciye yarushira mu mwiherero ku wa 28 z'ukwezi kwa 5 2020. Vyari bitegekanijwe ko urwo rubanza rusomwa, ariko ntirwasomwe. N'isango yo kurusoma ica yungururizwa ku wa 16 ukwezi kwa 6 2020. Kuri iyo tariki nyene urubanza ntirwasomwe, bavyungururije ku itariki ya 23 ukwezi kwa 6 2020. Ku wa 23 rero Ruheshi 2020 naho nyene ntirwasomwe, isango ryo kurusoma ryungururijwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa 6 2020. Muri commentaire rero turi ingingo nyinshi zagiye ziraboneka kuri ivyo byo kunguruza izo manza, ariko ncabujije ko ku itariki ya 2 ukwezi kwa 2 2021 Manuel Gateretse amanika ingingo zafashwe mu rubanza RPS ijana, remeza ko urubanza rero rwasomwe ku wa 23 Ruheshi 2020, kandi ko uwo munsi nyene wenyene ubwiwe yarasohoye urwandiko ruvuga ko urubanza ruzosomwa ku itariki ya 30 ukwezi kwa 6 2020. No kuva ko Manuel Gateretse yubahutse gusohora ingingo ry'urubanza rutigeze rusomwa. Ico gikorwa rero kikaba carahagarikiwe na Colonel Alfred Nosa Museremu yari arongoye iperereza mu gihugu hagati.
runaka maramaza mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Umunsi Burundi rero burafise urubanza rutigeze rusomwa ariko rucira ibihano bidasanzwe abantu 32 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza kw'itariki ya 15 Rusama 2015. Bamwe mu baciriwe urwo rubanza rero bari baramaze kwitaba Imana kandi urwo rubanza rwashingishijwe muri sentare batakiriho. Abo twavuga nka Colonel Riboire Bakondokize ahora avugira igipolisi c'u Burundi, General Major Jeremy Ntibaranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana banyurujwe muri Tanzania muri Gitugutu 2017 bagwa iperereza ry'u Burundi rirabica. Umuntu wenyene yakuwe muri urwo rubanza kubera yapfuye yabaye General de Brigade Rodrigue Bunyoni, mukuru wa Alain Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere mu gihe urwo rubanza rwaba. Abo bantu rero 32 barimwo abamenyesha amakuru nka Bob Rukuriko RPA, Innocent Muhozi wa Tele Renaissance, Patrick Nduwimana wa Bonesha FM, Patrick Mitabaro wo muri Radio Isanganiro, Gilbert Niyonkuru wa RPA, Anani Yuhire wa Isanganiro na Arcade Habyarimana wo muri Isanganiro. Hari kandi abaharanira agateka kazina muntu nka Marguerite Barankitse, Vital Nshimirimana, Pacifique Ninahazwe, Haromere Niyongere na Dieudonné Bashira Hishize, rimwe n'abanyapolitike nka Leonidas Hatungimana yahoze avugira President Nkurunziza, Nizime Nduwimana yahoze avugira CNDD-FDD, Honorable Moise Bucumi, Bernard Busokoze yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, Alexis Nduhije, Dr Jean Minani, Chauvin Mugwengezo na Jeremy Minani hamwe n'inwanzaga mu gisirikare no mu gipolisi zahunze. Rwabanza rero ntirutomora icumwe wese muri abo bantu yagirizwa ko yakoze, ariko bose rero bakaba babahaye igihano kimwe co gufunga ubuzima bwose no kunyagwa ivyabo byose. Baciriwe n'urwo rubanza rero bakaba barandikiye Emmanuel Gateretse basaba kwerekwa biri muri dosiye zabo kugira ngo bunguruze urubanza. Emmanuel Gateretse rero akaba yaravyanse, dosiye yose yaca yinyegeza mu biro iwe. Mushingwamanza wa Moise Bucumi yarishikiye mu biro kwa Emmanuel Gateretse, yapfuye yagira ahagarikwe. Ako nakarero kamwe gusa ku mafuti rero yaranze Emmanuel Gateretse n'umukuru wa sentare nahinyuzwe y'u Burundi. Yari umugabo niryo arindira gutamikwa ingingo afata kugeza naho ategekwa n'umupolisi nka Museremo. Banza rukanyuma rero yiyerekanyemwo cane n'urwa General Alain Bunyoni, abo nyene ubwiwe atatinya kuyagira bamwegereye ko ari habamwe amategeko y'ingene ruca. Izina rya Emmanuel Gateretse rero ntizosigara no mu mateka y'u Burundi nk'umwe mu bakuru ba sentare nanyuzwa bishe ubutungane mu Burundi. Hakibazwa rero ico abantu bakwitega kuri Gamaliel Nkurunziza. Inama nkenguzamateka yaraye yemeje Ambasaderi Gamaliel Nkurunziza nk'umukuru mushasha wa sentare nahinyuzwa. Gamaliel Nkurunziza ni umunywanyi wa CNDD-FDD Davyemanga, yaramenyekanye ari umushikirizamanza mukuru muri sentare isubiramwo imanza ya Ngozi muri 2014, karagenwe kuba mu bagize umurwi CNDH aho bamwe gushika muri 2018. Rimwe rero mu bagize uwo murwi bahisemwo kwinumira ku vyaha vy'agahomerabunwa hakozwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri CNDH na Jean Baptiste baribonekeza. Gamaliel Nkurunziza niwe yari ajejwe gukingira bariko barahunyurwa n'ubutegetsi, ariko ntaco vyamaze, vyatumye n'umurwi uharumwa uratakaza agaciro mu makungu. Mu nyuma rero Gamaliel Nkurunziza karaserukiye Burundi mu gihugu ca Pays-Bas. Matora ya 2020 Gamaliel Nkurunziza yaremaze ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD ku mbuga ngurukana bumenyi, haramamaza icezo umugambwe mu gitero yakoresha ngo CNDD-FDD benurire. Muri 2021 yarakeje umukuru mushasha w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo koresha amajambo yimanga ko bari kumwe kandi ko byose bizoshoboka. Amategeko rero y'u Burundi rero akaba arabuza n'abacamanza kuja mu migambwe kugira ngo batunganirize abarundi bose co kimwe. N'umukuru mushasha wa sentare nahinyuzwa we aremanga ko umugambwe wiwe ari CNDD-FDD kandi agakora ibishoboka byose ngo uwo mugambwe ayinurire. Iyindi migambwe yose rero none uwo muntu ngazotanga akahe karorero mu bucamanza, ni ikibazo cibazwa na benshi. Amadosiye rero yerekana bose CNDD-FDD yitaba keba canke abansi. Gamaliel Nkurunziza zifata gute? So buho nyene ashikiye ku rubanza rufise intumbero yo kubuza CNL na agatorwa asa kwitwa amatora ya 2025. Mugihe Gamaliel Nkurunziza agwanira ko CNDD-FDD yonirira abandi, azokwifata gute muri urwo rubanza rwa CNL? Banza rozere
keye batavuga rumwe n'ubutegetsi ni nyinshi cane. Mbega muri izo manza Gamaliel Nkurunziza zifata gute hageze gufata ingingo ku bitwa abanzi b'ubutegetsi? Kitavuzwe co ni ikibazo kijanye n'amabi yakorwa na CNDD FDD. Ayoyo ntiyirirwa harajanwa mu butungane, ntiwocira urubanza Gamaliel Nkurunziza ko vyatarakora, kumbura arashobora no kwikubita agashe kadutangaza. Natabikora gutya rero nawe muri 2029 azinjira ku rutonde rw'abakuru ba sentare ntahinyuzwa bahamvye ubutungane bw'u Burundi. Ikarusi hari abakoze rusansuma y'abazitabira amatora bariko barategekwa guterera CNDD FDD ibihumbi 10 vy'amarundi ku muntu umwe. Ku wa gatanu uheze niho umushinga amateka Celine Nijimbere yakoranije abakoze rusansuma y'abazitaba amatora ya 2025 muri komine Shumba, babwira ko nibaramuka baronse agahembo kabo bazoca baterera umuganga CNDD FDD amafaranga ibihumbi 10 y'amarundi ku muntu umwe wese yakoze rusansuma. Umwe mu bitavye iyo nama rero akaba yaragize ico avuga agira ati: "Ndabaramukije abakoze rusansuma turiko dutegekwa kuzoterera umugambwe CNDD FDD ku mafaranga tutazi n'igihe azozira. Ku munsi wa gatanu uheze nk'isaha 6 z'umurango twagiye tubona ubutumwa bukoroka ku matelefone yacu dutumira rero mu nama yabera uwo munsi nyene kuri lycée Menane Rusi muri komine Shombo mu ntara ya Cankuzo. Inama rero ikaba yaratanguye hafi isaha 11 z'umuhingamo. Ushinga amateka Celine Nijimbere akaba yaravuze ko shizwe ico yise organisation provinciale des agents recenseurs. Nta kindi rero yavuze ku bijanye n'iryo haniro, hanini yari yaje kutubwira ko nitwahembwa umuntu wese azasabwa kuzoca aterera umugambwe CNDD FDD amafaranga ibihumbi 10 ku muntu wese yakoze rusansuma mu ntara ya Karusi. Turabakengurukiye cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi yose tubagezaho kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Imana ibahezagire.